iyo WhatsApp bakunzi b'amayagwa TV bakunzi ba entertainment bakunzi ba showbiz muri rusangi ku mazina yanjye nitwa Declare ko musanzwe mubizi bari maze iminsi mutambona kuri camera nayo maze iminsi ndi mu bintu byinshi so no musi nagarutse ndi kumwe n'umuscout mande yanje benda camera muri kumwe na Vivier so ndi kumwe n'umuscout reka kwanza abanza bidondore hama tubabwire ico twabashikije today biko tanta Salamu. Umeze neza Cyane gose. Kumengo shana umuntu asonje sana. Ni hatari kuko twazindukiye. Ibikorwa mwazindukiye. So twadindutse tubona ko muzindukira mu bikorwa byinshi. Cyo turashaka kumenya ico gikorwa ni giki, dushaka kumenya ni kubera iki mwagiteguye ico gikorwa mwazindutse murakora today. Donc twe baduhamagaye batubwira yuko ari abaskuti bateguye igikorwa. Donc ico gikorwa naco twari tuzi mugabo turashaka kumenya nkawe wari ubaseruki, turashaka kumenya ico gikorwa mwateguye icarico. Okay, bon, ngerageje naje kwidondora nko ntivuze. Amazina yanje twangabirano Gibert. Nkaba ariyo mazina abavyeyi bampaye baskuti nabo banyese Groupe confiant. Hanyuma igikorwa twazindutse dukora no munsi ni igikorwa ca Noheli pour les enfants. Noheli pour les enfants ni igikorwa twateguye mu baskuti muri groupe yacu Groupe Lumiere. Twagiteguriye abana bo muri groupe abana batoya hamwe cyo twiyumvira ko twogikorana n'abana bo mwibarabara. Ico gikorwa rero twazindutsemwo uno munsi turiko turakora gushika kuri no saha arico gikorwa twaturimo. So batubare yuko ico gikorwa mwagitegurira abana bo mwibarabara cyo turashaka kumenya none byabaje nko gutubya mwiyumvira abana bo mwibarabara kwiki mutiyumvira abandi bana mwiyumvira abana bo mwibarabara. Okay. Nkuko mubizi yuko le scout fait pour servir et de son prochain. Abaskuti gituma twaciyumviriye twararavye ati abana cyane bantaho nikora badafisa aho bikora badafisa aho bafungura naho baba gusanga bamwibarabara cyatuvuga ati nkuko baskuti muzi yuko akaranga mutima k'abaskuti twamwe dufisa akaranga mutima ko gufasha na cyane bajya abana batishoboye nibo rero bana twashoboye kwiyumvira turavuga ati reka tuje kurondera abana batishoboye bana badafisa aho bakika umusaya bana bafungura bigoranye ariwe twaciye dushobora kurondera tufati reka muri uyu mwanya mutoya muri ubwo buryo butoya bubonetse dushobore kwicarana nabo dushobore gusangira ivya Noheli nabo nyene bumve yuko bariko baraviva umunsi mukuru wa Noheli. Mwagize iciyumviro ciza ni byiza ivyo bintu mwakoze kweli donc nanje ndabishimye. None ko iki mwashimye kugira Lumiere yonyene mutashimye gushamwe yandi ma groupe canke barabaciye amazi. Bon, oya, ntibaduciye amazi, ni igikorwa kwanza twatanguriye muri groupe bone ko kwanza gishoboka. Kumbure ejo canke hirya ejo duhamagaje ayandi ma groupe bazobona yuko ico gikorwa two turiyumvira canke tuba propose gishoboka bivanye nuko babonye ko twebwe twenyene twabanje kugikora bakabona ko gishoboka. Bon, ndashaka kumenya ari kindi kibazo je nshaka kumenya. Donc ubwo buryo nimwe uburyo n'abana babuzanye abo bana banyu musanzwe Mufise canke ni groupe yabutanze canke Bon, uburyo bwavuye muri groupe yose rusangi. Mu bana, mu bakuze, bose hamwe n'abavyeyi hari abavyeyi bamwe bashoboye kuduterera bakavuga ati ico kintu turacumvise kandi ni ikintu ciza reka dushobore kubaterera hanyuma ubwo buryo buva ngaho tuja gusangira n'abandi bana. Bon, ndavyumva hama none mwaradodoye ahantu kanaka donc babaho ubufasha. Sivyo nkuko tumenyereye ari abantu bagira ama evenement bakabaho ubufasha. Namwe mwararonde ko ico cyumviro cyanyu ndicize na muntu yokanga kubafasha ko ico cyumviro mwamweriyumviye kudodora ahantu kanaka babahe sponsor. Bon, oya ico kintu ntaco twiyumviriye kubera ubwa mbere na mbere n'igikorwa dukoze ubwa mbere muri groupe iwacu twifuza yuko kitoherera ngaha ejo canke hirya ejo tuzokwama tugikora rero igituma tutigeze tudodora tubanze tubihere muri twebwe babanze babone yuko ingufu zacu aho zigera kuko ejo canke hirya ejo niyo twaja kudodora ahantu akabona kwanza yuko ibintu twagejeje kubikora bigashika ngaha twe twakoze tugashikana namwebwe rero cette fois-ci ni mugira ico mudufashije turageneye kucagura kibi kintu gikomeye kibi kintu cagutse c'abana benshi umva kubera ubu twazanya abana bakeya abana bashika 10 na banga 15 ejo canke hirya ejo dukeneye kuzozana abana bashika 50 rero muri ahantu bavuga yuko twashobora kudodora ejo canke hirya ejo niyo babona ati abantu baravyishoboranye bangana gutya ndibaza yuko tugerageje kubaho ubufasha ibintu ariko baratubwira nivyo bazoshobora kubikora niyo mpamvu rero twakoze uko. Bon, ndabitahura cyane ndabitahura kandi n'ibintu bikwiye gushigikirwa cyane kuko ni icyumviro ciza. Ndashaka kumenya yuko abo bana mwabakuye mwibarabara basanzwe bari canke mwabakuye aho abasanzwe babarereye. Oya, si abana bo mwirerero n'abana bo mwibarabara
twagiye turatora mwibarabara bamwe bon si igikorwa cari coroshe kubatora nkuko twari tuvyizeye kuko baratinya bafise kwa gutinya bavuga ati abapolisi bahava badufata muradutwaye bakibaza ko twe turi abapolisi ariko kubona babonye ko twambaye foulard antukagira byaciyemo gatayo naho bitari byoroshe kubasigurira ati muze dusangire bo mu mutwe baguma bavuga ati muri babandi baza kudufata hanyuma mukaja kudufunga si ikintu rero cari coroshe no kuvuga yuko ari ikintu nyene dushaka gukora cyane kugira tugume twerekana ka karangamutima ka twebwe baskuti ndumva ari ibintu biryoshye kandi ndumva ari ibintu byiza cyane bankajambo kanyuma babwira abakunzi b'Amayagwa TV n'abantu bazobafasha mu bindi bintu muzokora nimwasohande gukora ico gikorwa kajambo kanyuma canke agasoni karugi. Okay, reka mvuga agasoni karugi ko kajambo kanyuma kavuga ogira asezerisi. Donc akajambo kanyuma agasoni karugi nkuko mwabivuze twohimiriza atari abaskuti gusa tugerageze kuza turiyumvira rimwe na rimwe abana bo mwibarabara ko abana bo mwibarabara n'abana batabayeho neza n'abana novuga yuko babayeho ubuzima butari bwiza cyane rero tugerageze tuze turabiyumvira ko mu mwanya mutoya omwe basize turabibageza bya bibazo barimwo tukaryoherwana nabo bakabona yuko nabo nyene ari misi mikuru barimwo revre ndazi yuko bon buryo sikirenga canke ubukene mu Burundi burahari ariko tugerageze muri bwabo mwe nyene bwa rukundo tugerageze kuza turabikorera ko situ cyane mu baskuti ndahamagara yuko abaskuti ndazi yuko ico kintu bahora bagikora bagerageze turushirizeho ico gikorwa twame tugikora igikorwa nyezina buri mwaka wose ego twifatikanya nabo bon twababwiye yuko turi kumwe n'umuntu asanzwe abatwara donc atwaye Lumiere ndibaza nivyo ego asanzwe atwara Groupe Lumiere umva twari kumwe n'umuchef wa Abana wakoze cyane kuma umwanya wo kuganira nawe merci sana kubona namwebwe mwashoboye kuza mukaraba ibikorwa turize yuko bizoshika kure cyane hanyuma n'abandi bakaboneraho ego bakaboneraho ibikorwa dukora nabo nyene bakazoshobora kubikora. Asante sana. Merci sana. Ndashimiye cyane abakunzi b'Amayagwa TV mwafashe umwanya mugadugurikirana ikintu tubasaba ni kugira subscribe like na share hama ntiwibagire kandi gufyonda hahandi nyene navuze uze ukubuka afite onde hama muduteze imbere natwebwe fashwa namwe warafashijwe Aston Vista urakoze cyane.